bagipfukamiye, bagishimye, bagisenze, bagishikaniye. Genda Mose yamanutse ababaye. Mose yamanutse ababaye kuko nk'umuntu w'Imana cyatangwa ariko Imana kubarangura ndasabye kubarangura. Mose ni nkene ya Kristo. Mana kubarangura kandi akabaho ntibarangure yamusezeranye ko niyaheza kubarangura izomukura muri iri hanga imwubaha atoro kumarije ukuba. Abazumva inkuru z'uko baranduye Isirayeli mu ngarama bazoka mu byaratumariye kubashikana ku byo wabasezeranye. Mbabarira Mana bihanganire nanjye nakugora twihanganire atwihanganire ariko muri uko kutwihanganira adukure n'ibigirwa adukure n'impewe tutakunisha ntabwo ngo nabo nicyo barimo nta kintu. Turabiki ubundi musozi usa n'uwo icyo kiyaya cy'ukubaka ibigirwamana gisa n'ikiyaya cyo muri Ezekiyeli 37. Ezekiyeli 37 ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Ukuboko k'Uhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri muhero w'Uhoraho. Haleluya. Anshyira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa acisha iganiro yayo maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu mbere aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishyura nti mwami Uhoraho ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko ni kumwami Uhoraho abarira aya magufa. Ngira nshire impemu muri mwebwe nuko muraba gute? Muraba bazima. Uyu musozi tugomba kuduga nasenga Imana kandi mufashe gusenga ibyapfuye bisubire bizima. Dusenge Imana aho baraririye ngo Imana barayinyenyeri yaba mu biti bari bageze bagereza ndababwira amakuru twumva aca hirya no hino mu bibuga ngurukanabumenyi avuga ku ishengero aratego atena agahinda kandi yagize ko yasoma kandi uko sindeko yagize ko biza kumenya ibyo gako n'ubundi nava muri iki kintu abanda kuraba ko tabishasha kandi nacahanga bamwe ndakeneye kumenya aho amagufa agejeje kuma kuko arumye kandi watuzanye mw'ibyo bintu yadushize mu kiyaya amagufa y'abahinzi asigaye amagufa y'umuntu yaratwononye abatunganye muri ibyo bintu baratwishe. Mugabo Uhoraho avuga ngo yewe mwana w'umuntu mbega ayo magufa yose kuba mazima. Haleluya. Ezekiyeli umuvugishwa n'Imana atari Uhoraho niwe wobimenya. Nanjye ndi umwe mu bizera ko ishengero risaba gusaba irashobora gusaba kwa izina. Abarisutse mu kiyaya bakagira amagufa yumye bagatangara. Kandi nticyabasubije kuba bazima babana. Uhoraho yabwiye Ezekiyeli ati umve vuga impembe bature kwita impembe. Ndagira babwire igituma iby'impembe aribyo bitugira abazima ibya politiki ntibitugira abazima. Ndabibabwira iby'ubutunzi ntibitugira abazima, iby'imibano ntibitugira abazima, iby'intara biturukamo ntibitugira abazima. Bamwe bavuga biserukira abandi b'ibirenge
bamwe bava mu buraruka bari mu mpamvu kwirata icyo bikora byumvisha abantu tugahinduka twese amagufa y'umuntu uturabakibaza uwabarotse ni nibaza kwanya Pawulo yabwira abigaratete n'abagaratiya b'ibipfume ninde yabarotse nibaza kwari karabatu yari yabonye ari ikintu Satani yarose gikomeye cyane gishobora gukura ubugingo bw'abantu ikintu gikwiye mu rukundo rwo gukundana ntabera ikintu ni kizima ikintu kidutuma abacu bapfa ntitujye ku maziko yabo ikintu ni kizima ni Satani yafashe ishengera rigomora mu kiyaya kugira ngo riboneke nk'amagufa yumye ariko uhoraho Imana nishimye haleluya irakeneye ba Ezekiyeli ninde yiteguye guhagarara ku musozi uhoraho akavugiza impemu y'ubugingo ku ishengero ry'Imana nimwirare ngo bature iby'ubugingo ku ishengero ngo nabungere n'abapasitori gusa namwe ishengero murafise uburenganzira bwo kujya imbere y'Imana Imana ni wowe ubimenya icyatumye baboneka amagufa y'umwe urakizi iyo zazananyura hasi vuga impemu ubugingo kuri ibyo mu arasana urazi icyatumye amagufa ngo baboneka haleluya ishengero rizosubira riboneke nk'ingabo bitangaza bizosubira bikoreke abantu bazosubira hamwe mu mpemu ndabivuga ibisika bizobomoka mu izina rya Yesu Kristo Eliya umukozi w'Imana ababazwa n'uko abantu bose bakondoke inyuma y'Imana biratuje ku wundi musozi ariko ikigo cyo kwa Ezekiyeli reka nakibahe tuve mu biyaya bitugumiza mu bugaragwa gutuma abantu baboneka barapfuye tuduge ku musozi uhoraho aho Eliya rero ngeze ku musozi wa Eliya Ezekiyeli nahwetse Eliya umukozi w'Imana ababazwa n'uko abantu bose bakondoke inyuma y'abayaya atasaba ko haba gahinyuza gatandukanye ibintu abantu boye kuyoba kandi hari Imana mw'ijuru haleluya ndababaza ikibazo cyoroshe mwebwe none ibi byose mwema ariko aravuga ntibibatera ubwoba ntibibatera ubwoba aho mwebwe ntibibatera ubwoba jewe si ubwoba gusa biranambabaza aho umuntu yibaza ati nurambona ndi kumwe na naka baza kwibaza yobohero nta n'ahandi yoboneka atari mwiherero ngo nimwumva nagiye gusengera hanaka baza kwibaza ngo iryo ni ibohero none muzwa n'iki gusengera kwiberera nozwa n'iki kugendera intara kanaka ungiriye ko ndaho nyene nozwa nande kwasa ndaho kandi ari ishengero ry'Umwami kandi abantu bagashika aho bavyemera kameno n'ibisanzwe amagufa yumye nasubire mu bintu bizima visu reka nabikwiye kubaho guhagarara mfise uburenganzira bwo kuja mu kayogoro mfise uburenganzira bwo kuja igishiha mfise uburenganzira bwo kuja ikiremba mfise uburenganzira bwo kuja igitega mfise uburenganzira bwo kuja mu Ruyigi mfise uburenganzira bwo kuja mu Kirundo mfise uburenganzira bwo kuja ku Mukoni mfise uburenganzira bwo kuja mu Gashikanwa ako karimbi Satani ashingira rake ashingira karimbi
wumva mewe usubiyega uri mu nzu kwa data wa twese. Reka turaberiye igitabo cya mbere kivuga iby'abami umurongo wa 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose hamwe n'abo bavugishwa abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati muzogeza ryari kubabana mu hirya n'ino asa n'uhora ariwe Mana nimumukurikire naho niyaba yari mube ariyo mukurikire. Ku murongo wa 24 muheze mutakambira izina ry'Imana yanyu nanjye ndatakambira izina ry'Uhoraho maze Imana iza kwishurisha kure ku muriro iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati iyo nama ni reka mutana abashinzwe ibiromana nibwo kutamenya wavugishwa n'Imana yari yabahaye yabashizemo umutego w'iby'imbere yabatumiriye kugira igikorane ashyiramo strategy y'iby'imbere Imana iza kwishurisha umuriro ati kandi bazemera iyo Mana yabo itarigere ku muriro n'umunsi. Reka n'Imana yabo mbere bari bazi none muri iramusoma ahantu bayaye yerekana umuriro mugabo Uhoraho yarawerekanye mu guhana Sodomu na Gomora umuriro w'ururo yagize kuri yari yaratinze yarinze ko Imana yo mw'ijuru ifise umuriro mugabo bayaye nta muriro. Abantu basenga bayaye bati iyo nama ariyo ikoraniro ricanira ku musozi w'Uruwe Karumeli. Haleluya. Umusozi w'intambara umusozi wo kurwanira kw'intambara. Sinjya mu madetaye murabizi guhora Eliya asenga isengesho nagutumiriye kuri senga Uhoraho bimenyekane n'umunsi. Haleluya. Ari wewe Mana wenyene nta yindi namwebwe iyo muva hose mu gihugu cyose cy'Uburundi duhurize hamwe kuvuga ngo Mana nta yindi twigeze tumenya ni wewe wenyene subira wurutse umuriro ibyabaye bitituke. Haleluya. Ibishemu by'abayandi byakwe ububasha erega isengesho biradukwiye mugabo bisaba ko tuhagarara hariya Mana erekana agahinyuza kubera ko abantu baguma muri confusion abanyarwanda bavuga mu rucito kubera ko abantu baguma muri confusion dufise Imana ibikunda iyo dushitse aho tuzazanirwa tubuze icyo dufata n'icyo tureka tuduge ku musozi w'Uhoraho Mana bisubire bimenyekane muri iki gihugu hari wowe Mana y'ishengero nta yindi twigeze tumenya nta yindi tugomba umuturuka ndagutumirira kuduga ku musozi kugira ngo umuriro w'ubutungone kuko abazobibona abazoba baterwa n'umuriro w'Imana wo kugira amagufa yongera agasuka kuba abahinzi n'abazaba